niwe mwari mukwiye kunkiza none muranyishe. Hagera igihe bamutanga bamugurisha kuba Ishimayeli, nawe nyene yaratakambye ararira. Ni isura ya Yosefu muri uwo mwanya. Abo muvukana ba grand frère bagutanza ati genda turakugurishije nkuko bagurisha imene, bakerera bica bahonda birabasha. Bwana sade sana. Iyumvire rero yisanze mu gasho kubera gusa yanse gusambanya umugore w'umukuru. Hari abantu bamwe nk'umugore w'umukuru amubwiye ati dusambane, acavuga ati ndatesa. Ati acangira umukuru nanje. Kuko acakuvugira ku mukuru sivyo none. Aba mama umumama acabwira umugabo ati buri ujya mukozi nubwo ari umukozi arayakwiye kuva mu kiboyi ama tumugurize magaze vraiment mbona ari sawa. Serugo nawe ati nivyo kwa bivuze ni mu mama kubera aba mama bashoboye. Haleluya. Byari bikunda ko Yosefu yoca muri iyo nzira kugira ngo aje hejuru. Mugabo Yosefu ntabwo yashimye guca muri iyo nzira, yaremeye kugwanirira agakiza kiwe. Amen. Avuga ati sinokora icyaha nk'icyo kuri databuja ngo nsure ndagikore ku Mana, urumva ari icyaha kinini cyane noba nkoze. Yosefu aremera ajya mu gasho kandi ahamara ibihe n'ibindi bihe. Haza iminsi ari mu gasho na WhatsApp yari ihari ngo barasamarira WhatsApp, nta n'amaradiyo yari ahari ngo barumviriza iradiyo. Iyumvire ivyiyumviro yari afise muri uwo mwanya. Iyumvire wowe ivyiyumviro wowe ufise muri uwo mwanya iyo aba ari wowe muri iyo ngorane. Kwiyumvira ko za nzozi yarota ko zishoboka cyari nk'umugani. Kongo kweli. Tusemezane kweli jameni. Kwiyumvira ko za nzozi yarota ko zobazo cyari umugani. Kuko yarose bene wabo bamunamira, arota se nawe amunamira. Byari bigoye kumva, byari bigoye gutahura, byari bigoye no gufata. Kumbure mu mutwe wiwe iryo joro, imirango, imitaga, kumbure yiyumvira ati nubwo ntaho bakorera ikibi ariko bene wacu bankoreye ikibi. Nibazi yaba wowe apana we mugabo wundi muntu yari kucyatangura kuzariyumvira ati cyoma nawe bakaronka ibyaha. Urabona aya makuba banshizemo abo tuvukana, ariko ukibagira ko ibyo byose biriko gusunikira ku nyishu yawe. Icyo ni gikombe cyawe kinywe kandi ugiheze. Kandi ugiheze kandi nikitahera nushika ku nyishu yawe. Kirarura nivyo kandi kirababaza nivyo. Wotumugirirwa nabi na murundi mugabo ukugirirwa nabi nuwawe sababazi birababaza. Bwana stresa. Yosefu sinzi ngana abashibamyi babiri, umwe yari umukuru umenga w'abakevyi, nundi yari umukuru bacabaza bara bakuru babiri. Baca nabo bagira ikosa ku mwami baca bafungira hajya. Bageze muri ako gasho umunsi umwe bararota inzozi zigomba gusa. Baba prisonnier babiri barota inzozi zigomba gusa. Batangura kujondamika imitwe bababaye n'umubaro mwinshi n'agahinda niki. Sinzi ngene Yosefu abaserutse ko ati waze sasa mbona kumbure hari amaterme yo muri prison abafunze sinzi je sindigira mfunga. Kumbure ambye ati waze bimeze gute none ko mbona mwe nambye ati acha shato twarose inzozi zikomeye cyane. Baramubwira inzozi barose. Yosefu ubwo nyene mwe mu Imana muzamwo acha babwira ati reka ndazibasobanuri ati wewe hataragera iminsi 3 ugiye gufungurwa, kandi umaze gufungurwa uzoca usubira mu kazi kawe ko guhereza ibwami. Uzoca ubandanya uri umukuru w'abakevyi kandi bizogenda neza.
uwundi agira kabiri nawe yari yatinye kuvuga inzozi ziwe, nawe acavuga ati uyu bamubwiye vyiza nanje kumbure ni vyiza. Urazi ko abantu bakunda ko bavugisha ko vyiza, sivyo none? Sivyo none? Nk'ubu mvugishije ati wereka kwiba, tuvuga ati pastor wana we naye. Ariko mvuze ati yanzu yawe igiye kuboneka, tuvuga ati ibyo ni sawa. Haleluya. Sasa wa undi agira kabiri nawe acavuga ati reka nanje nkubwire inzozi zanje. Yosefu amubwira ati sasa probleme we ni danger, we nta minsi 3 sigaye batagusohoye mugashati. Très bien. Ati mugabo bazogusora bace bakunyonga, kandi nibaza kukunyonga bazogushira ngaho ibikona ibikoko nivyo bizogya ikiziga cawe, nta nubwo uzohambwa. Ya minsi 3 kwa kundi nyene biraba. Mugabo Yosefu wa undi wambera mubwira ngo numara gusubira mu kibanza cawe uzunyibuke. Numara gusubira mu kibanza cawe uzunyibuke. Ni bangahe bibuka babagiriye neza? Amaze kumubwira ati genda nuwasohoka uzunyibuke, za nzozi koko ziraba. Mugabo wa undi asubizwa mu kazi, mugabo ntiyibuka Yosefu. Imagine umunsi urahera ntiyamwibuka, iminsi 10 irahera ntiyamwibuka, ukwezi kurahera ntiyamwibuka, umwaka urahera ntiyamwibuka, imyaka 2 irahera kutavuga ntiyamwibuka. Cyangwa navyo mumva mundugirize ijwi kumbure ntibyumvika. Ari inyuma muranyu. Amen. Amen. Ubu ni sawa. Haleluya. Sasa imyaka 2 iheze, Imana igomba kugukiza nibura ibicisha. Umwami acarota inzozi, ahamagara bakamenyi, ahamagara bazi ubwenge bwose, ababwira ngo bamusobanurire izo nzozi. Harabura numwe mubize n'abatize n'abakamenyi n'abapfumu nabyandagutakiye na byabigirwamana byose birabura inyishu. Mugabo wa undi yasubijwe ibwami acaribuka ati ati hari umufungwa umwe twari kumwe yigeze kumbwira ibyanjye, ati ariko n'umuprisoni mu majambo yose yamubwiye yarayibutse uretse rya jambo yamubwiye ati uzunyibuke. Bwana Swesa ndasubiyemo kandi kubaza, wibuka kangahe umuntu yakugiriye neza? Nimunyishure ishura umutima wawe. Wibuka kangahe umuntu yakugiriye nabi? Atisha ikibi ntuzenya yankoreye, icyo ni kenshi kikuguma mu mutima ngo nibyo yankoreye. Ariko ibyiza umuntu yagukoreye si kenshi uvyibuka. Ntunyishure, wishure umutima wawe kugira ngo ugere aho ugeze. Hari abantu bagiye bakora ariko ntabwo wigera ubibuka. Ariko bagukoreye ibibi bora bibuka, uribuka ikibi bakoze, ngabo iciza cyabaye ntabwo cibuka. Bwana salesa wa mukuru w'abakevyi ibwami acabwira umwami Farao ati buriya hari umuntu yigeze kumbwira inzozi cyagiye bari wamfunze. Umwami ati arashaka kuzisobanura, ati ujya ni finale, ati bijya byose byabaye n'ingene mwanyonze naka nikujya nyene yari yabitubwiye kweli mumpamagarire. Yosefu yarasigaye afise ibishatsi, sinzi ingene bimeze kuko bavuga ngo bavuye baca bamumwa umushatsi, baca bambika baramwoza bamambika izindi mpuzu shasha, acagenda ibwami. Iyo ni etape ya mbere itanguye, ashitse ibwami. No, nuravyumva yo amena ni nonya vraiment. No, changenze nga ashika ibwami. No, arinjira ibwami. No, bamaze kumukura vya bishatsi. No, n'impuzu za vere zavuyeho. No, bamambitsa agakoti keza, ageze ibwami rero. Haleluya. Aha turatanguye rero. Yosefu ageze ibwami, nakiri nk'abantu biratanguye ivy'Imana yasezeranye. Agezeho umwami aramubajije ati mbe Yosefu ngo mbe witwa nde? Ati je nitwa Joseph. Haleluya.
haleluya. Bari bazi ngo azohera mu gasho, n'uwo yasobanuriye inzozi amubwira tuzumvugira hariya mbeyo, mugabo nawe nyine ntiyamwibuka, ariko Imana iramwibuka mu zindi nzira. Yosefu abwira umwami ngo, umwami amaze kumubwira inzozi, Yosefu amubwira ati Imana niyo iza kuma gusobanura, ntabwo ari jewe. Ati reka nkubwire, hagiye kuba imyaka 7 y'inzara, kandi hagiye kubaho n'imyaka 7 yo guhaga. Nukuvuga ko imyaka 7 ya mbere muzokwimbura cyane, muyimbure byinshi, ariko iyindi myaka azoba inzara ikomeye cyane. Tikubwivyo atangura guhimanura umwami. None uravyumva, atangura guha impanuro umwami, aramuha conseil ati bon, je impanuro no guha ex prisonnier. Kandi aho nibaramubwira ko bamukuyeyo Burundi, bamuhamagaye kugira ngo avugane n'umwami, hama peut-être bacho bamusubizayo, kuko icyaha bari bamufungiye nicari bwahere. Bwana sife sana. Ati bon, ndaguha umugambi rero, yihagazeko tutinye. Haleluya. Ati urabona rero ikindwi rero, umuntu w'ubwenge umubwire yegeranye ibigega byose, abantu bose, imirima iri hafi y'igisagara bayegeranye yose, bashire hamwe. Amen. Maze ibikwe imyaka 7 muri ko murabika, hama imyaka 7 y'inzara niyaza, hama mutangure rero kuca muza muragurisha ku banyagihugu, leta ironka amahera, abanyagihugu baronka injya. Aratanze impanuro abaministri batashoboye gutanga, abadeje batashoboye gutanga, abantu muze batashoboye gutanga. Mugabo wabo ex prisonnier kandi umu étranger, non pas umu étranger, umuja. Haleluya. Wa muja ni wari kwavugana ni watanze impanuro. Umwami acavuga ati ivyo uvuze nivyo. Ati kandi uwo muntu w'ubwenge ntoye wewe. Ati kandi ndagwaye kugaba igihugu cyose n'ivyo mu nzu yanjye vyose, kandi après jewe ni wewe. Amanomination ya kera ntiyari yoroshe. Aramwegurira Yosefu, erega buri agenda umuheburayo bazanye ndumugurano. Ati no, wenda kugize après moi ni wewe, kandi ku mikogote yanje inge tuba tugenda azorangura jewe, hama wewe, hama bandi nyuma. Ivyo Imana yavuze ndugu yangu, bitebe bitebuke bizo. Ivyo uri kuracamwo uno munsi biko bikujana ku nyishu yawe, biguma bigusurika. Nubabare. Yosefu iyo abagahungu kameze umutima mubi, yari gusigara yamenyo bakuruwe, bari ko aramugurisha, ari gufata umwe basi no ngaka avuga ati ngende ndagushaka hasi n'inyama nibi. Mugabo yararetse agira avuga ati ivyo Imana yavuze bizoba, bitebo bizoba nk'uko Imana yabivuze. Haragera igihe rero baregeranya bya bijyo, baravyegeranya imyaka 7 irahera, bari ko baregeranya. Yosefu n'umushefu iwabo se murazi ko bamubwiye ngo yariwe n'igikoko, bafashe amaraso y'imene abariyo bajovyamo ya muzu ya Yosefu, yari nziza y'amaboko maremare, niko Bibiri ivuga. Kandi se mu mutima we afise agahinda katabaho, azi ngo umwana we yarapfuye, na bene wabo bazi ko yapfuye, ko bamugurishije nk'intungwa. Barasende sana. Abari bazi ko bakugurishije ugiye kuba nk'intungwa, noneho ubaye wa kabiri ku mwami, noneho ubaye uganza ikigega cy'ibwami, noneho ubaye uganza ibigega by'igihugu cyose. No, iyo aba basi n'umu étranger, nta nubwo uri umu étranger, uri umugurana ukaba nta Imana itogukura ndugu yangu. Eske ufise ingorane nini cyane, aho Imana itogukura ni hehe? Aho Imana yonanirwa yovuga ngo vraiment ngo ahantu vraiment simbona ko no mukura ntuzenya, ariko aho igushira harahari, aho igukura nubwo ho bari ku birometero 500 umanuka, izo gushira hejuru metero 1000.
ntacyo bitwaye. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. No, uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Yosefu hacatera rero yanzara. Iyo nzara yari komesha, kandi iyo nzara buriya yabaye mu bihugu byose by'isi yose kubwa Yosefu n'umuryango wa Yakobo. Nimba utabizi, buriya hari ibintu biba kubwa wowe utabizi. Amatara amaze iminsi adacika, usanga ari kubera jewe, usanga ari kubera Jackson, usanga ari kubera nde? Uracibuka izina ryawe ndari kwibutsa. Usanga ari kubera nde? No, amazi arashaka gukama mu quartier kubera no, hari ibintu biba bibi cyangwa byiza ntibipfa kuba biba kubwa abantu runaka. Abantu special batwebwe bande. No, izina ryawe ndari kwibutsa. Ba Jackson. Hari ibintu biba ukabona ngo ni bibi. Hari n'igihe avuga amasasu mu quartier kumbe ni kubwe. Sashoboka. Urashaka kuba utaho rusenga mu ijoro ukijyamira. Mbwa isoro zivuze. Sha. Iminota 20 urayisenga. Mana nukuri. Ibuka amashikano nagutangiye mana. Oh mana, ibuka kandi mana. Nona nangalwa ye mana. Yo haleluya mana. Mana urabona. Mugareka insoro ntizivuge. Utugara mu. Umudamu akuvyo cyangwa umugabo akuvyo ngo ndarushe. Ariko masasa avuze ntiwibuka kurusha. Urihana n'icyaha Bwana Stefan. Inzara iratera mu isi yose, itera Kanani. Rya jambo Imana yavuga kuri Yosefu, za nzozi Yosefu yabona zigomba zishike. Ya masezerano Imana yagusezeraniye agomba shike. No, bya bindi Imana yavuze kuri wawe bigomba bishike. Ejo ni kera. No, ejo ni kera. No, nuno musi nyene. No, wagira uvuga ngo ejo si kera. No, ejo hose ni kure. Nuko utavyumva. Ejo hose ni kure. Nuno musi nyene kutavyumva. Haleluya. Uno musi biraza gucika. Ikintu cyawo uko wagisavye kirashitse. Uyu niwo mwanya rero Imana igize neza kuri Yosefu. Imana ihezagira abantu bafite amazina atangwa na J cyangwa J, nk'aba Jackson, nk'aba Okay, Joseph mu Kirundi ni Yosefu, abatangwa na ye basi n'abaye kuko n'umunsi wabo no munsi. Haleluya. Haleluya. Yosefu haragera igihe inzara rero yateye. Ikibazo cyabaye ikibazo. Yakobo mbarikiwa yahezagiwe, mbere umuntu acitwa Yakobo asigaye yitwa Israeli. Murazi ko twabyize. Avuze ati bahungu ba Reyubeni, ba Simeyoni, ba Dani, ba Gadi, ati none saba petit tufanye ayi tutakufana njala hapo change. Inzara iratwica tugire gute? Ati numvise ko muri Egiputa hari amasumo, numvise ngo muri Israeli hari amasumo, nako muri Afrika ngo hari amasumo, numvise ngo hahandi asuzuguritse ngo hayibutswe. Haleluya. No, nturavyumva. Egiputa murazi ko ari ubugaragwa, kandi benshi Egiputa bayigereranya na Satani. Afrika kugeza uno munsi iri mu mibabaro ntangere. Ndagendayo atubwira ati buriya ibintu byose byanditse muri Bibiliya uravye byanditse ku Afrika. Mwebwe mubuze ubutumwa bwiza abantu barabwumva, kuko ibintu byinshi biri ngaha mwe bibabako. Havuzwe inzara Afrika, murazi inzara icyarico. Havuzwe ugwango Afrika, murazi ugwango gwari. Bavuze Satani, murazi wariwe. Kandi bavuze uburozi, murazi byari byo. Bavuze ngo abadayimoni, ati wacu nta muntu agora amadayimoni. Umuntu agwaye amadayimoni ariko asimbagurika bacamujana kwa muganga. So atagakira cyangwa gapfa, kuko ntibavyizera ko bibaho.
byo kubohoka ngo abantu baraboshwe n'ibintu bobo ni technique ni technologie ni science biramaze. Ibyo kuvuga ngo satani, ibyo kuvuga ngo Imana igufashe mu wiki, kwinja bazifise, imiduga barafise, inzu barafise, igufashe mu wiki. Ntagwango nta nzangano ko abantu ntibabana, buri abantu babana ntibagirana inzangano. Umuntu wese ni kivyake maisha yake. Sasa ibintu byo muri Bibiliya tubasomeye ngo barabyumviriza nk'inkuru zisanzwe bakirenganira. Atari kuma abanyafrika mwebwe ntimukeneye kwiga theology, kuko ubuzima bwanyu bwonyene ni theology irakwiye. Kandi n'ukuri Afrika risuzuguritse, buriya we warusuzuguritse, sinzi ko warubizi, waboneka nk'umuntu ari hasi, ariko haragazaho biyumvira kuza gusuma iwawe. Noneho Afrika yaronse kuba ikigega cy'isi yose igomba kuza kugurira muri Afrika, muri Egiputa. Kubera iki? Kubera hahonyoye umuntu adasanzwe. No, kuba Yosefu yinjiye muri ico gihugu ntibyari bisanzwe. Kuri rya etablissement kubona bagiye kuyiga ko si bisanzwe, igiye kugirirwa neza kubera ari wowe uhiga. Kajya kazi kubera ugakoramo kagiye kugirirwa neza kubera ari wowe ugakoramo. No, zijya business zigiye kugirirwa neza kubera uzikoreramo. Kuva ushikiye kuri wa mubosi ntubona ko ibintu byahindutse. Igihe abandi barira mugabo akazi kiwanyu ubona bahomboka. Hagari igihe rero Yosefu nako Isirayeli arungika abahungu biwe kuja gusuma. Bagezeyo basanga lo chef ahari n'umuhungu yitwa Joseph, asigaye avuga ikinyegiputa. Maze dufate ikinyegiputa ko cyo bari Giswahili, hama baba Heburayo bakaza bavuga Ikirundi. Nawe Yosefu acayigira nk'utavyumva, bwana anasema nini huyu? Anasema nini huyu? Baba bakatanga bavuga ngo urumva ngo twebwe tuje tuvi Kanani, urumva nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, barafukama nyene bakubita inkoro hasi, ati twari tuje gusuma muri iki gihugu cyane. Yosefu yabamenye kera, Reuben, Simeon, Dani, Gadi, Neftali, bose arapangara bati mugabo acabona ka Benyamini ntakabonyemo. Kuko se yagumanye kagahungu gatonya, ko murazi ko Benyamini na Yosefu bavuga ku mumamumwe. Yesu ashimwe. Kandi Israeli yarazi ko ka Yosefu kapfuye, yacaguma yiyegereza ka Benyamini kuko niko asigaranye mu butama bwiwe. Yaraze ko kagenda asigarana kakandi gatonya, arungika bakuru. Atarabadedaguza. Mnatoka wapi ninyi? Tuje tuvikana nini? Papa sasa mna mzazi ninyi? Tunafise papa watu aitwa Yakobo, imana ya muhindurizi n'umusige yitwa Israeli. Sasa mnazaliwa mkoa ngapi? Twebwe aho rero n'umusobanuziga. Urumva tuvuka turi abahungu 12, umwe yarapfuye. Uwo ni Yosefu bavuga. Umwe yarapfuye, akandi gahungu twagasize muhira kitwa Benyamini. Sawa. Wawape chakula, waweke chakula, mwende. Lakini tabaki na moja miongoni mwenu. Na kama mlete Benjamin, huyo mdogo wenu ambao mnaongea, huyu ndugu yenu sitamwachilia. Kubera kene kuona ka petit frère kiwe, acafata afunga umwe muri bo. Acababwira ati subira inyuma, mugende mugabo mubanze muzane wa mutonya wiwanyu, menye ko mutarabatasi muje gutata igihugu. Rumingene yabahindutse. Mugabo ntabwo yabahindutse ku mutima mubi, yagomba babone na mutonya wiwe, yagomba babone bose. Haleluya. Baca baragenda. Mbere acabwira abakozi ati mubahinja n'amafaranga batanze mushire muri iyo mifuko yabo babitahana. Bageze mu nzira basanga amafaranga, batasha babwira ati twahuye n'uwo mugabo yatujagaguye, ati kandi yasigaranye n'umwe muri twebwe, kandi yavuze ngo nitutazana Benyamini tuzoca dufatwa nk'abatasi b'igihugu. Ati ni final. Sararahira ati nta gahungu kanje ndaguha.
nibishoboka ka Yosefu karapfuye nakanda gatange birabasha hariya ikanani inzara Imana igomba irungereza inzara kugira ngo ibyo yasezeraniye Yosefu bibe nkuko yabivuze. Hagera igihe rero tugerageje kunyaruka barasubira kandi baragaruka rero baza baje gusuma baza bazanye Benyamini bahashitse batangura kuyirega ngo urumva kuko se yacababwiye ati ayo mafaranga rero woba ari umutego cyangwa ufata ayo mafaranga mu yabasubize mongere kuzokona yandi. Batangura kuyirega turumva rero kaka Benyamini turakazanye ngo kandi mu mifuko twaje kuyisanga harimo amafaranga n'ukuntu ntitwashatse kubiba amafaranga ati hariya mu nzu wanje cyabwira abakozi ati genda mbagaburire. Baratangara batangiye kwinjira ibwami kandi bari biso batasi babashirira imeza ngaho acababwira ati ni mubaye ibiryo byiza byiza ariko ka Benyamini ko basangira nyina mugaye ibiryo byiza incuro 5 kuruta abandi. Amen. No birabazazanira aho yari yagize umutego wundi yarashizemo igikombe cyo cy'izahabu nibirebire mugabo hagera igihe bariko barigana babaza none so aracariho ati papa n'umuvieux umusaza wasana imbere yari yamuhira inzara iri mu kutwica hariya ni woraba none uwo Yosefu muvuga yagiye yo reka kutwibutsa petit frère twaramukunda no ati yo mupeti basha batazi ko ari we. Yosefu akikausha akacagenda mu cyumba karira kugeza harira akarira kugeza ari bwami kwa Farao bavyumva bakumva amarira ya Yosefu bakavuga ni biki ko Joseph ariko ararira ninde yamusindiye agasura kandi akoga mu maso akagaruka mumbwire rero ati yo utubabarire n'ukuri no ubwo ngomba kuduhinja duhage amuco twica twe vraiment na acara babwira ati Joseph haleluya ati Joseph nguyu ari imbere yanyu mwari kinogo mu mutayo muzingo murahejeje ariko Imana ari musezeraniye ibi mwamugurishije muzingo mugize nabi ariko Imana ari musezeraniye ibi. Pastor Jackson murasoma ijambo reka tubisome. Haleluya. Itanguriro 45 ku murongo wa 5 turasoma mu izina rya Yesu. None ntimubabare ngo mwirakire kuko mwanguze ngashorwa ino kuko Imana ariyo yatumye mbitangira ngo mbe kirokora. Bachi batangura kwitara kumiraka ngo wende wisema tumuzishe ni wavuze ngo tumute mu kinogo acabye ati yo jewe simezuko nimubabare nimutane kumyikomo igituma mwangurishije ino yose byabaye kugira ngo jewe mbitangira ino nze imbere yanyu kandi nze kuba ubarokora. Haleluya. Munyuma ni yacyamagara abaso base nako Israel araza n'abana banabuzukuru mbere umwami acabana imikogote bagende babazane bose amatungo yabo yose n'ibindi ngomba kubwira iki ibyo byose kurabamo ibyo byose kuracamo nibikubabaza kandi nimigutera ubwoba. Abantu bazokugirira nabi nimba bataratangura, abantu bazoguhemukira nimba bataratangura, abantu bazokugira uko bigombeye nimba bataratangura. Ntuzubabare, bazorwa gusunikira ku nyishu yawe batabizi. Umuntu akugiriye nabi mukunde, hari ijambo rigoye gutahura ngo musengera ababahama, mugirire neza ababagirira nabi, uwezagire ukugirira nabi. Mu Kiswahili avuga ati wabarikini wanao wauzi, muwabariki na wala msiwalaani, na msilipe mtu ovu kwa ovu, atakayelipiza ni Mungu. Nuuza kugirira nabi nuzu mwishuri nabi, uzu mwishuri neza, kuko azoba ariko gusunikira ku Mana n'agahinda kadasanzwe. Iyumvira marira bene wabo na Yosefu waba bararize, iyumvira kumaramara kwabaye kuri abo bakuru ba Yosefu imbere ya Yosefu. Bamufashe nk'itapi nk'uko atacamaze,
nk'uko bimeze wowe mu kazi, sinzi mu muryango, sinzi ahantu hose mu kibano, ugasanga ntabwo bimeze neza. Ntibikubabaze kandi ntibikurize. Hari ijambo rivuga ngo Bwana asema hivi, zuia sauti yako isilie, tena na macho yako yasitoke machozi. Ati buza ijwi ryawe ntiririre, kandi n'amaso yawe ntasokorora amosozi, kuko abaguhemukiye vuba bagiye kubona Imana ikwishura. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo ombea adui yako aishi siku nyingi, ili utakapobarikiwa ajione kwa macho. Ati sengera umwasi wawe abeho iminsi myinshi, kugira ngo niwahezagirwe azabyibonera amaso yiwe. Hari Imana igutegereje. Impamvu utapfuye ujya munsi ni ukugira ngo ibyiza yagusezeraniye byibone n'amaso yawe, kandi n'umwasi wawe abibone. Haheze ingazi 2 cyangwa 3 Imana itubwiye hano, muravyibuka ngo aduteguriye ameza mu maso y'abasi bacu. Ntubabazwe n'ivyo urukura cyane, ivyo ni ivy'igihe gito, kandi umunsi uzishurwa uzibagira ubutamwe wagize, uzibagira umubabaro wagize. Nubwo umubabaro wogira imyaka 20, umunsi wo kwishurwa uribagira vyose. Iyumvira umumama yari amaze imyaka 10 atavyara. Umama umwe twariko turavugana ubushize, namusengeye yaragwaye hepatite C, murazi ko bavuga ngo ndikira. Ndamusengera arakira. Amubwira ati ibi bintu ni ibintu ki sindabitahuye. Arasubira kwa muganga bapima hepatite C, yagiye kera. Bwana se sana. Abari bazi ko zuwo kwicwa na hepatite C bagatangara warakize. No kutavyumva, bari bazi ko zo kwicwa ugwaye iki, bagatangara no munsi ukize. Ni wizera nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Mbega ni giki? Nukuguha inzu byo munanira? Mbega nukugukiza ayo maso ari we yayakoze? Nimba abaganga bashobora gukora amarori bagakora uduti bashira mu maso, Imana nyene kuba yaremye ayo maso byo yinanira kuyakora. Mbega ni giki? Umushishito ni fwa nurura rukuru cyangwa rutonya nibi ugwaye iki? Uno musi ngomba kubisezerera utavyemeye. No, ejo ni lendi, nuno musi dimanche, uno musi ngomba ko ubisezerera. Aho byakabereye ni kera, imyaka ni myinshi. Hari igihe abantu baba biteze kubona shite yawe, baba biteze kubona ingano ukoroka, bagatangara uduzi. Sinzi ko menyereye ascenseur, winjiye muri ascenseur bagafyonda hamanuka, bagasangira iri kwiraduga. Warazingugiye kuri 0, kumbugiye kuri etage ya 5. No, sinzi kuvyumva nkuko ndiko ndavyumva. Ubuzima ya Yosefu yabaye muravye ni fotokopi y'ubuzima bwawe. Ntabwo baguhemukiye none, ntabwo bagufashe nabi none, ntabwo byagenze ukuna kuriya, ariko urukiza rwawe n'uno munsi kuri 0 tariki z'uno munsi. Walokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Abagusuzuguye hari umunsi bazokuramutsa n'icyubahiro, batakimenya kandi ko ari wewe. Uzi umwana waramwirukanye wawe mubya ati engene gasa bagagenda, hamejo baza gusaba akazi bagasanga ni wowe ugatanga. Kutavyumva, bakwirukanye ngo ako kazovamo iki, genda bakagiye impfuvyi itagira se na nyina. Hamundi musa akagenda agiye gusaba akazi agasanga ni wowe ugatanga, agasangura kwita ngo uri umwana wanje, nguribuka kuri umwana wanje, umwana wawe kwero sanza rije ndagatanga. Bwana sife sana. Ibibazo waciyemwo byabaye birebire, ariko umunsi wawe nyishunuye. Yosefu yarariza amosozi y'umunezero, abona ivyo Imana yavuze byabaye.
Yosefu yatangiye kwinjira mu masezerano yiwe afise imyaka 30. Mwibuke ko cyagihe yakara gahungu k'imyaka 17. Yumvikane ko yamaze imyaka 13 yose ari mu mibabaro. Imagine 13 ans. Vuga 13 ans. Vuga imyaka 13. Ari mu mibabaro. Wewe nta wizi ushaka kuri mu mibabaro imyaka irengiye. Mugabo iraheze uno munsi. Amen. Ubu rero ngomba twirukana ikintu cyitwa indwara. Hari umuntu yoba agwaye muri twebwe. Kandi yizeye ko indwara tugira tuyisezerere. Kandi turayisezereraga. Yesu aguhezagire. Ukwizera kwawe kuragukijije. Yesu aguhezagire. Ukwizera kwawe kuragukijije. Niwizera tugomba dusenga. Hallelujah. Kugingwara iyariyo yose. Yesu nta kintu na kimwe cigeze kumunanira. Mbega ni kuko muri prison ikakugira umwami. Nivyo vyo munanira. Ntabwo yamukuye muri prison imugira de quartier canke nyumba 10. Yamukuye muri prison imugira directement icegera cy'umwami. Muriko murumva ibintu ngene bimeze. We upfa kwizera Imana gusa. Hallelujah. Ngira mbanze sengera undi muntu umwe. Hari umuntu atari bwa mwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Agomba kumwakira shira ukuboko hejuru gusa. Yesu aguhezagire cyane. Yesu aguhezagire nawe. Hari undi agomba kwakira Yesu. Yesu aguhezagire cyane. Yesu aguhezagire cyane. Amashi menshi kuri Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hari undi. Yesu aguhezagire nawe. Amen, amen. Hari undi agomba kwakira Yesu. Yesu aguhezagire hariya. Hallelujah. Hari undi agomba kumwakira Yesu Kristo amubera umwami n'umukiza. Yesu aguhezagire hariya. Hallelujah. Abari hafi yabo baberekeze muze ngaho imbere. Amen. Amashi menshi kuri Yesu. Amen. Mupfukame ngaho kuri yo tapi. Amashi menshi kuri Yesu. Amashi menshi cyane kuri Yesu. Amashi menshi cyane kuri Yesu. Iminsi mikuru ibaye mu ijuru ni myinshi. Amashi menshi. Hallelujah. Manza gusengera bano. Maze nza gusengera abandi hanyuma. Mwami Yesu. Uri Imana nziza kandi harira itaharuye. Ndakweretse bene data bafashe ingingo nziza idasanzwe. Yuno musi yo guheba ibyaha byabo kugira ngo bahanagurwe mu gitabo cy'urupfu maze bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kubw'icyubahiro cyawe Mana, ndagomba Yesu ko wigaragaza nk'Imana maze ubaharire amaraso yawe abeze. Ni mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Ngira sengera umuntu agwaye. Kandi wizere kutazokira ejo nuno musi. Kuko ejo ni kera. Ivyo ukuracamo byose zari inzira kugira ngo uno musi ukire. Hani umuntu ashobora kuba atahora asengera nga ntuzi impamvu warushe uno musi hano. Kwari kugira ngo ukire. Amen. Fata aho ugwaye. Ari ingwara iri mu maraso udashobora gufata amaraso ufata mu gikiriza. Turasenga mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndirukanye ingwara yose iri muri mwene data. Katika jina la Yesu. Ndakomoye wa ngwara we uko wakabaye kose. Irashobora kuba ari ingwara iri mu magufa. Irashobora kuba ari ingwara iri mu maraso. Irashobora kuba ari ingwara iri mu mitsi. Irashobora kuba ari ingwara iri mu misokoro. Irashobora kuba ari ingwara iri mu nyama. Irashobora kuba ari ingwara iri mu mutwe. Irashobora kuba ari ingwara iri mu maso. Ahiri yose ndayikangamiye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu wangwara we ndagukangamiye. Mu izina rya Yesu ndakwirukanye. Muvemo. Mu izina rya Yesu ndakwirukanye. Amaraso ya Yesu aboneka muri kino kibanza. Ndakwirukanye wangwara we mu izina rya Yesu. Mu izina rya